Reka ndakuramutse wowe ukurikirana ikiganiro kukaye kuri Pam Channel TV. Jewe tuvugana ni Pamela Ihenirakoze. Ikiganiro twakoze kuri gestion financière mu rugo cakunzwe n'abantu benshi cyane, aho benshi badusavye kugarukana abatumire ari bo couple Esther et Louise. Ariko rero mu kiganiro cy'uno munsi kukaye twashimye kugaruka kumenya uno munsi aho gestion financière ku bakobwa canke ku bagore aho ipfira. Aho twagiye twumva benshi bavuga ngo abagore canke abakobwa barasesagura. Umuti n'uyuhe? Umutumire ninde? À tout de suite. Reka rero nakire bakunzi bo kukayi umutumire wacu, aho benshi hagiye hibonekeza abadamu benshi batwandikiye ngo barakeneye yuko Madame Louise aza kubaha umuco. Gusa uno munsi Monsieur Esther twamubitse ari mu yandi mabanga. Reka tumwakire rero mu kiganiro kukayi. Madame Louise, karibu kandi. Merci beaucoup. Mwarakoze gushitsija mu mwatwemere ko igihe cyose tuzobahamagara muzohora mwunza. C'est un plaisir. Sinogena n'abagiye bakunzi bo kukayi ngene araberewe. Yambaye neza guys. Aga parfum nako yisize. Sinzi ko mwakumvise kubera ubuhinga bw'uno munsi busigaye buasha. Bunyomojeje nyene. Aramuta neza, asa neza. Nyene n'umuntu ari soin, n'umuntu ari grave. Reka rero tumwakire mu kiganiro kukayi. Madame Louise, iminsi myinshi cyane. Bimeze neza Cyane gose. Mu rugo biraho Gose neza. Umukunzi wawe araho Arakomeye. N'ibibondo. Ego. Ariko rero sinzi ko twakubwiye yuko abakunzi bo kukayi batwandikiye ni benshi badusaba ko wogaruka ngo ubabwire ngo bararyohewe n'ikiganiro cha gestion financière. Abatakizi bagende barabe ikiganiro cyitwa gestion financière, muza kubona couple ya Esther na Louise. Abatari bazi Esther baraza kubona Louise basa no munsi handitse ngo gestion financière mu rugo. Ego aho baduhaye umuco, baratubwira ku by'amassurance, baratubwira kubiki. Abantu benshi baratwandikiye banatubaza ngo baba abantu bari muri assurance yahe, ariko assurance nayo izoza ivyivugira. Ego uno musi rero dufise nk'eteme ivuga ngo gestion financière ku gitsina gore, ku bakobwa canke ku badamu ipfira he. Ubuherutse mu kiganiro umushinga nahe wiwe yaramushingiye intara mbwa ati umugore wanje ntasesagura. Haje umushinga nahe wawe arinze agushingira intahe imbere ya kamera n'ibindi bintu bagenzi. Ico gituma rero hambavu yuko benshi bamudusavye ku muco yatanze, natwe nashaka vraiment ntumusa twibira kabanga. Turiko tuja mu yindi turiko tuja mu kindi kiringo aho ibintu bimwe twahora twicara ugasanga umugore aricaye ntakora, akora umugabo wenyene, uvuga ati niwe wenyene, ibintu biriko biraduga, ibiciro biriko biraduga, amazi ariko araduga, ivy'abana biriko biraduga. Ugasanga umuzigo uhagaze ku mugabo wenyene, biragorana. Ni hamwe hacaza amafrustration mu rugo. Ariko uno munsi turavuga ku bagore n'abakobwa, ivy'abapapa bizovuga Esther tuzomutumako. Alors ntatevye nagomba kubaza mbega Madame Louise, kuvyo umaze kubona na yamahema emotion canke ibintu kenshi usanga bidusunika kugira amaasha adakenewe. Ego. Murakoze cyane. Ndaramukije abakunzi bo kukayi. Ndabashimiye ko mwasuye kunyizera. Aba Pam Channel TV abo mukorana, merci beaucoup. Uyu munsi nkuko Pamela bivuze turaza guhagarara cyane kuri gestion de finance, surtout ku ba mama n'abigeme gitsina gore nkuko yabikoresheje. Hanyuma turaza kuvuga beaucoup plus ibituma kumbure tudakoresha neza uburyo tuba dufise. Rero arambajije ati na yahema emotion ahora dusunikira kugira amasha tutiyumviriye ko canke adakenewe.
icambere nuko Pameno babwira n'abakunzi bo kukayi barerekana yuko twebwe abadamu n'abigeme turi émotionnel tandis que abagabo bari relationnel. Rero uko kuntu tuba dusanzwe turi émotionnel hariho ibintu dukorera mu bigumbagumba dusunikirwa mu bigumbagumba bisigura ngo wasunikiwe mu bigumbagumba wibagiye ikiri essentiel n'igikenewe canke n'icihutirwa kuko urumva nta kwiyumvira cane kuba kurimo. Rero ngerageje kimwe mu vyo babidusunikira kugira des achats ziri inutile harimwo comparaison kwikompara n'abandi gushaka gusa n'abandi gushaka kumera nk'abandi nabonye naka yambaye gutya nkaca mvuga nti nanje kameme ifoko kajya gakanzu ndakagura kajya karato ndakagure ijya coiffure ndayigire. Donc shaka gusa n'abandi shaka kumera nk'abandi sindiko numva jewe nkwiye ndyohewe uko meze. Donc icambere kwikompara n'abandi birashobora kunshira gukora ama dépenses adakenewe. Ica kabiri gushaka guhiganwa n'abandi turafise abagenzi turafise inshuti turafise abo tugendana ni evenema kanaka yaguze ikintu gishasha ifoko nanje ndakigura uyu munsi yazanye ikifoko nanje nzaniki. Donc tukumva ati ko yaguze isaha yaya mahera nanje nzoca nguri yaya tukaduburana kugira kameme tugume mw'iryo higanwa ry'uwambara neza ry'usa neza ry'ufungura neza. Donc sindiko mbaho ubuzima bwanje ndiko mbaho mpiganwa nanaka twe na Pamela dupinzanye turabe afise iyi telefone nanje fisa iyi nico ni kimwe gishobora gutuma ntagura ikintu kubera ndagikeneye muganaguze ikintu kwa ndi mwihiganwa nanaka canke nabanaka. Hariho ikindi ica gatatu kenshi kidusunikira ni ukurondera kwemegwa. Donc kumva ko wemewe kumva ko wakiriwe hari gihe bivanye nuko twakuze nuko tubayeho nshobora kumva yuko ninjiye ahantu kameme ntibaza kumpa agaciro canke ntibaza kunyemera bandavye ukuntu usa ukuntu nambaye ukuntu meze canke ahomba. Rero ukaca usanga ibintu ndiko ndabigura shaka avuga ati ewana naka oya ikintu afise ikintu yaguze ikintu yambaye donc niwe nkumva jewe nza kuronka agaciro muri uko kwemegwa bifatanye no muri kwa kundi nsa kwa kundi mboneka aho nibivanye amabiju nambaye ibirato nambaye amasakoshi mfise impuzu mfise afise impuzu zimeze gute dimanche yambaye gute ahindura kangahe. Donc nkumva umenga nzokwemegwa ari kubera nambaye gutya nsa gutya. Rero ivyo navyo bica binsunikira mu kugura vya bintu ntateguye ntiyumviriyeko kugira ngo juste ndonke kwa kwemegwa no guhabwa agaciro n'abandi bifatiye ku vyo ntunze. Rero numva ico kibazo mu ma emotion adusunikira kugira amasha dakenewe no kirezuma muri ayo majambo atatu niryo jambo ryo kurondera kwemegwa bifatanye n'ivyo waguze canke wambaye ukuntu uza kugira apparence imbere y'abantu hama aussi no kirezuma muri uko kuntu ushaka kwikompara n'abandi. Donc mbere nkanaka nse nkanaka mere nk'abandi umva abo bandi ndiko ndagura ibintu mfatiye ku bandi ntazi uburyo bwabo ntazi n'ukuntu bagura ibintu shobora kuba ndiko ngura ibintu mfatiye kuri naka peut-être bamuhaye kado nabonye yambaye impuzu wewe ni kado yaronse mugana nanje ngiye kuyigura. Rero kwa kurondera kumera nka naka bikaca binshira mu ma dépenses adakenewe. Ikindi navuze nico cuko umuntu abakeneye kurondera kuruta abandi guhiganwa. Donc nkahiganwa n'abandi ko yagize coiffure nanje ifo koncamwe umushatsi nkashiramo iteinture oya ko yagize kijya gisuko ifo koncangira kijya. Donc duhiganwe dupinzanye canke ko ari mu modoka imeze gutya ko yambaye ibi mu buryo umwe wese ahageza uko agenda mugakumva yuko hariho category hagenderamwo hariho groupe afise. Rero ntiyaccepta yuko hari umuntu yoba aja hejuru yiwe. Wow. Kandi nk'ivyo bitujana mu kinogo kitutavamwo bitujana mu kinogo tutavamwo kuko urumva ndiko sunikirwa kubaho nk'uwundi gupinzanya n'uwundi canke kwemegwa uko ntari bica vyafekta ya finance yanje kuko ndiko ndadepensa ibintu bitajanye n'ivyo nari nkeneye nuko naringana. Sinaguze impuzu kubera mfise amahera yo kuyigura naguze impuzu kubera Pamela yambaye. Sinaguze biju kubera mfise amahera yo kwigura canke nari ndayikeneye nguze biju kubera naka yayiguze.
sinaguze imodoka donc ivyo bintu sinabikoze mfatiye kuri jewe nafatiye ku bandi ntiwabaye umugendera je nibaza ko hashika n'igihe ukaruha no mu bwonko ntiworeka kuruha muri kurabaho ntiworeka kuruha kuko ivyo bintu bwa mbere bwo ntibiza kukunezera ntibikugushikana kukunezerwa ntibigushikana aho wumva ya competition winjiramwo warusa abandi ntibizogushikana aho wumva wemewe kubera ukuntu usa niki donc ntibiguha wa munezero kubera iki ni waba uri muri competition nimba icagusunikiye kugura ivyo bintu ari competition nuko uzokwamusanga hari habari hejuru yawe rero uzokwama muri kuragwana kwimanikira aho udashika kuko uzokwama ufise ivyo waprecia n'ivyo ushima handi ni waba uri muri ico ca comparaison ntibizogushikana aho nezewe kuko uyu munsi ni wikompaha kuri we ejo uzoca wikompaha ku kindi kandi twibuke cyane abadamu dufise nuko twubatse ndashobora kuba nagiye muri competition kwa nabonye wambaye impuzu ishonye gutya muga ya mpuzu ngiye kwishonesha ntimbere kwa kundi uberewe ni kuvuga ya comparaison yanje izoca yononekara ya mahera azoba yatakaye kuko nina yambara sinzosa nkukusa kuko twubatse no gutandukanye tumeze ugutandukanye rero no kuvuga vya bintu azoba ari gutakaza umwanya azoba ari gutakaza amafaranga ahubwo beaucoup plus bikwinjiza mu ma frustration no kutagira umunezero mu buryo bwa uri kurabaho Imana dutabare Imana yanje uko nukuri kwigendera kandi twama tubona misi yose ariko nizere ko abakunzi bo kukaye no munsi turakira no munsi turakira kabisa ego mbega uri kurabiraba naje turiko turabiraba ubona eske twebwe abakobwa canke abagore twiha umwanya wo kwiyumvira kuri impact y'ama dépenses turiko turakora mu buryo sur les objectifs financiers à long terme sinzi ko ngeno kivuga mu kirundi ubu rero mbega dushaka kumenya nimba iyo turiko turagira ayo ma dépenses turiko turagura ivyo bintu tuvyiyumvirako ati mbega iki kintu ndiko ndagura izi nikimbuza kuzoshika kuri ca kintu nifuza gushikako mu myaka 5 iri imbere mu myaka 3 iri imbere eske twoba twiyumvira ati nimba iki kintu ndagitangiye amafaranga ibi birato ndiko ndagura no munsi kwa kabiri kwa gatatu bizomfasha gushika kuri objectif yanje mu myaka 2-3 gute hariho ikintu tuza kugerageza ntidufatira mu kivunga aba mama nabigeme ndabizi hariho abavyiyumvira hariho ababikora ariko kandi hariho nabo bikitugoye tutavyiyumvira ko cyane ariko uri kuraraba mu kiganiro twagize ko muri gestion des finances mu makupe twarakoze kwico kintu yuko umuntu akwiye kubaho afise iyerekezo yari kwaraja ivyo ashaka gushikako n'ivyo ashaka gushikamo rero ikibazo ca mbere mbega uwo muntu arafise iryo yerekezo yashaka gushika arafise iyo objectif à long terme kuko d'abord ntuza kuvyiyumvira ko mu kugira dépense utabifise il faut d'abord kubifita mugabo nico twama twaguye il faut d'abord yuko nk'umumama nk'umwigeme wiyumvira uti mbega fin d'année nifuza gushika kuki inyuma y'imyaka 2 nifuza gushika kuki kandi birero biraba umuntu uwari we wese kuko wini gestion des finances muga harimo ikintu ca education financière urashobora kuneglige ukabona uti jewe nta mahera kwiye nta migambi no kubaka muga basi omoni wihe objectif yuko umwaka uzohera par exemple uvuga uti nouvelle an ndashaka kuzoshonesha impuzu nziza cyangwa kugura ikirato cica do ukigire objectif ku buryo hageze rero ya dépense ucuraba uti mbega birakenewe ko iki kintu ndakigura birakenewe ko aya mafaranga ndayatanga kubera bavuga ngo isorosoro ikwira iyo rigiye ntukwiye kuneglige meme na 5 ugura karanga mu ibarabara urazishaka urashonje canke ni juste ko yakweretse karanga ukaje uvuga ati 500 ntacamaze rero dukwiye kugira iyo education financière iturerera kudepensa ku kintu dukeneye twiyumviriye ko tunaharuriye iyo dushaka gushika kuko nico gituma nitwashika hano dufise ama objectif manini dushaka gushikako bizodufasha
kuzoba twaragiye turiyeduka muri ubwo buryo bizotworohera bibe facile. Ego rero mbega turavyiyo ikibazo ni iyo turiko turadepensa turiyumvira à nos objectifs à long terme muganca ngaruka handi est-ce que réellement ndafise objectif à long terme kuko ni nakubwira kwiyumvira kutayifise umva nzoba ndakugoye. Rero ni ikintu ca mbere numva dukwiye kwihimiriza nuko tugira ayo ma objectif tugire objectif naho ushaka ukagira par semaine kundwi ukagira ku kwezi ukagira kuri 3 mois ukagira ku mwaka ku myaka 2 ku myaka 4 donc ukagenda gutyo hanyuma iyo uriko uragira izo dépenses ndizera ntakekeranya yuko uzovyiyumvira ko mu gihe ubifise mugabo vy'ukuri utabifise ntushobora kuvyiyumvirako. Mu yandi majambo ni make nimba ndi umwigishwa mwiza utubwiye ati avant yuko ukora dépense yariyo yose watubwiye yuko gestion financière ego mugabo harimo education sizwe no kivuga mu Kirundi no kwirera uburezi ukwitoza voilà kwitoza indero nziza yo kuvuga ati mbega waronse ama finance par exemple ngerageje kukumva kubera nanje ndiko ndiga Madame Louise agakarne reka ndaguha karorero gasanzwe gwino turahuye yego hanyuma duhuye na ronse nk'amahera dufata 50,000 hanyuma turahuye nkaca ndabwira shapame hari umuntu ampaye 50,000 reka ndaguhe 20,000 nkaca ndaguha 20,000 biroroshe yuko utambuka kabiri ugahura n'umuntu ariko adandaza udusokozo uvuga uti mako gasokozo nihuta ahubwo ukaca ugenda ukaca usubira ugaca ku mumama afise imihwi utwo duhwi dusa neza ukaca ugura uduhwi niko tumeze kwere n'usubize ukasubira ukagenda ukabona umumama ariko aratembereza canke winjiye muri alimentation ingece mpitana naga yego niko bihora bigenda dufata uri ku mugoroba uratashe winjiye kugura umukate muga kubera ya mafaranga waronse utari wiyumviriye utari waharuriye uciye uvuga uti kandi ndafise amahera mu isakoshi ukagenda ugatora umukate uri umukobwa atereka nce muri pedicure manicure yego ukacutora kapleba hama umukobwa nawe kumbura akacavuga ati kandi ifo konsukisha canke ifo kongirisha maquillage hariho abantu bagusiga ugasa neza donc ni ku mugoroba wagira ugende muri bride shower sivyo ntiwateguye yuko ugenda bagusige bakumaki mugabo kwera ronse 20,000 uriya ni 15,000 ukacuca kwisiga uravyumva mugabo iyo re witoje yandero yuguharurira ibintu ya mahera 50,000 baguhaye canke 20,000 uca uyashira mu isakoshi ukaca ugenda ukabandanya programme wari ufise aho wari ugiye muri bright shower udaca kwisigisha uca ubandanya muri bright shower ukusanyene hanyuma ushitse muhira ukaca wicara ukarambega nkeneye ibiki nigikinogura nigikikiri prioritaire voilà ya mafaranga yawe 20,000 wabona umenga ni make mugabo ni wabigura wiyumviriye kumbure wa mumama yagira guru duhwi kubera dusa neza hari gacha asanga muhira yarafise uduhwi hama kumbure hari hutuca tubora kuko ibaye myinshi yabiguze kubera bisa neza ntiyabiguze kubera bikenewe nico gituma mugani wataha ukayabika urashaka kucushika muhira ukacubona uti kambe umwana ntaherutse kurya kembe ukacugura kembe gakenewe wiyumviriyeko cyo ugasanga hari yindi bezo ukeneye kukemura wiyumviriyeko ego mu yandi majambo ayo mahera uronse imbere yo koyabagata mugani uraho banza ugende wicare turakeneye watugishije kwitoza indero ya discipline ni discipline cyane nukuri benshi tuyarose nanje sindakubeshe uyampezagije ho harayo umpezagije ntabiri yakuya shaho urumva ndahuye n'umumarayika arampezagije ndagenda nkashika ati yo mana yewe tujya duhereni twatundi tujishe teka ngene ndatugure kandi natwo nari nkene ugasanga kubera je ndakunda duhereni tujishe nkasanga muhira turuzuye nta nutwo wambara kimvira ati none nk'aya mahera vraiment hari hakura ugasanga warakambaye nka rimwe canke kabiri
biroroshe cyane niwashika muhira uce wugurura boîte à bijoux yawe uraba amaherena ari mudahora wambara uce wugura garde-robe yawe uraba uduhuzu turi utambara twinshi uzosanga muri ivyo bintu ni ibintu wagutse utiyumviriyeko mwahuye ucura bigura mugabo uzorabe impuzu wicaye ukagenda ukagura tisi ugatora model ukayishonesha iyo mpuzu urayambara ikintu wiyumviriyeko ukaja kugitora kubera ugikeneye uzosanga no mu buzima busanzwe ugikoresha kuko gihuye nico washaka mugabo ibi bintu tugenda turandura aho duciye uzobirabe muhira n'uyu munsi ni washaka muri commentaire uzoca twandikira uti nasanze fise amapera 3 y'amahereni nasanze fise ibi nasanze fise ibi ntigera nkoresha bakunzi bo kukayi bwavyumvi twigisha mu yandi majambo urosa amahera banza nibuhembwe banza wicare wandike ati ibintu biri prioritaire nkeneye nibi hama ayo sanze adakenewe mu kiganiro ca gestion financière mu rugo baratwigishije ikintu ca epargne ayasigaye nimba ubona atacu ufise uyakoresha hakuyonona ukerekana yepargne kuko nasanze ibintu biri prioritaire nabikuyemo usanga umwaka ugiye guhera usanga bisigaye uri boss lady ureke kwandika ibintu uza gukenera kubera ubonye ufise amahera mu ntoke kubera deja mfise amahera mu ntoke nza kwandika ibintu siniyumvira ico nkeneye ku bintu nza kwiyumvira amahera mfise ofete mu bwenge bwanje niyumvira ukuntu nza kudepensa y'amahera uyaheze voilà niho itandukaniro riri nanditse ivyo nkeneye ntafatiye ku mahera kanaka nandika ivyo nkeneye mugani navyandika mfatiye kuri monta iyi nza kwandika ibiza gukonsoma monta mwico gihe ntituzoba turi muri gestion tuzoba turi muri consommation rero vyiza uyu munsi turi kuwa gatanu warukwiye kumenya ejo ni kuwa gatandatu mfise programme zahe nzoja he nzokora iki kuwa Mungu nzoja he nzokora iki uzoja gusuma uzosuma ibiki uzoja kuramutsa umugenzi abahehe uzokwideplaza gute mbega uzomugemurira iki ntugende kwiyumvira ico ugemura ushitse muri alimentation kubera uzogura ivyo ubona n'amahera ufise mugani wavyiyumvira ukiri muhira utaragenda uzokwiyumvira mbega ni giki urya muntu akeneye yokoresha cakamaro uzocugura ivyo akeneye uronderera amahera ivyo wateguye kandi bikenewe sinzi ko wumva itandukaniro bizogutuma samedi umuntu akwandikiye message ati tuje muri ville tugende kweri ntaco ndiko ndakora murabizi ubu muri kwideplace ukuntu bimeze si bus ya Truas canke waronse igitoro urabizi ukuntu bimeze mwico gihe ndamubwiye ngo tugende ntaco mfise nkora siniyumviriye déplacement kumbure ntaco mfise nkora tuza gushikayo dushonje tuce tuvuga tugende gufungura harya hama tuce tugura n'ifanta tunyu umenga n'udufaranga ataco dutwaye mugabo c'était pas planifié ndiko ndayakura hehe ama organisation agira des lignes budgétaires bakubwiye ati iyi budget donc iyi ligne ni yibi iyi ni yibi iyi ni yibi natwebwe mu buzima bwacu twari dukeneye ama ligne budgétaire avuga ngo transport yanje ni ration ni inzu ni ibi ni donc hahandi rero ngira nkora ikintu nca mvuga nti ko ntari nateguye yuko nzogenda inyabugete nkaba mvuye mu Carama aya ma déplacement ubwo mu ndwi iza kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu ko nari ifise budget ya déplacement nja ku kazi ndayakuye he haya mahera rero ivyo biradufasha kudaja muri dépense ariko tukaja muri gestion ego kutaja muri consommation tukaja muri gestion ikintu ca mbere nukugira ivyo ushaka gukora à l'avance kugira ngo ntuhave winjira mu gukonsoma amahera waronse rero kenshi ubuzima bwa misi yose tubamwo n'ubuzima bujanye na consommation y'amahera naronse kwana yaronse abana tuja gutembera kubera na yaronse cambaza umugenzi nje kumuramutsa donc kubera naronse amahera je vais créer des programmes cangendamwo zitari planifié rero ayo mahera naho yo bari wayangabiye naho coba ari ikintu nakoze nkahembwa ntari nibaza ko nokironka
sinari nkwiye kuca mpanga ukuntu ndayakonsoma, ahubwo nari nkwiye kuca mbanza nkayashira hajya, nkaca rero nubaka vya bintu nkeneye komsa bikenewe nkaca ndayatora. Urumva nukuri ngaha asha uraduyo mwigisha dufashe kabisa. Hari umuntu ngaha rero ngaha cavuga ati none jewe ndashaka gutandukanya ati besoin na désir, ati ndafise ingorane za besoin, gutandukanya besoin mu kirundi novuga ico ukeneye na désir, ico nipfuza. Umuntu ati numukuri muntu abare mumfashe kugira ngo donc gutandukanya besoin hamwe na désir imbere yuko ngira asha iyariyo yose. Ego. Alors kadufashe mwigisha, iyo tuvuze besoin ikintu nkeneye mu bisanzwe besoin iza kwishura ku kibazo kanaka. Ego. Mvuze ngo ndakeneye amazi aje kwishura ku nyota, mfise ikibazo c'inyota ndakeneye amazi, iyo ni besoin. Mu yandi majambo igihe cose uri kuragira asha ukwiye kwiyumvira mbega ngira nishure ikibazo icahe, ufise urubanza hanyuma ukaraba ukabona yuko vraiment mu mpuzu ufise z'urubanza urabona ko urwo rubanza nta mpuzu ufise ubona wo kwambara muri urwo rubanza, hamukifuza impuzu imeze gutya na gutya wo kwambara muri urwo rubanza, hamukabona uti dépense niki birashoboka kubera wari ufise iyo besoin y'ukugura iyo mpuzu ujana mu rubanza. C'est bien précis, nukuvuga plus uzurubanza plus umenya n'impuzu ukeneye y'urwo rubanza. Nk'akaro nimba ufise nka dot ntuza kugura impuzu ya mariage. Kenshi tumenyereye mariage bambara amakanzu, tumenyereye amadote bambara imfutano, agapira, agasakoshi. Rero kubera ari urubanza ruri presse ni besoin, ni ikintu ukeneye, ikibazo kihari ni impuzu wambara mu rubanza kanaka. Mwico gihe rero ashobora kubona yuko ushobora kugira iyo asha kuko bigushikana ahantu wishura ikibazo, wa munsi w'urubanza ugeze uzo waronse ka kantu wifuza ukaca ukambara ukagenda mu rubanza. Tandis que désir nayo désir ni icifuzo. Mu yandi mu isanzwe désir ntiri planifiable kandi désir ntushobora kuyiharurira. Kubera iki? Mu bisanzwe désir ivyukana n'ikintu wabonye canke ikintu wumvise. Ngwino bisigura ngo ndiko ndarengana nciye imbere ya restaurant kanaka, nkaza numva kamoto kagapiza, umva kakamoto ndashobora kuba nshonje, oui c'est vrai, mugabo haciye havyuka ka désir kagapiza kakandi numva kahereye mu mutwe gushika mu kirenge, nkaca niruka nti iyi pizza ntegerezwa kuyirya. Iyo ni désir. Kubera iki? Sinari maze imisi numva nkumbuye pizza, hama nicare niyumvire nzoyigura he, nzoguriya, mugabo ndiko ndarengana. Shobora kuba ngiye mu bindi gize gute, canke nabonye igicapo, nabonye ntuze pancarte yerekana restaurant, hama hariko igicapo ca pizza. Le juste barazi kubicapaga yemwe. Voilà. Le juste yuko kibona nkaza numva ya désir ntashobora kuresista ko nkaca ngenda. Aho rero niho ubona gutandukanya désir na besoin. Ubundi iyo nza kuba ninje mu iyo restaurant ku satisfaiza besoin, vyasigura ngo navuye yondi nari numva ko nshonje. Kandi nari numva nifuza ico mfungura. Niyo gahunda ari yanzanye. No kuvuga ngo ndiko ndagenda ndondera ico mfungura. Hama ico mfungura c'est pas nécessairement ico nabonye kuri pancarte. Naho rero ubite kenshi désir ni papa. Jana n'amaso. Ego. Rero kenshi désir uzoyimenyera yuko ni ikintu kije de nulle part, kivyutse gutyo, juste wabonye ikintu waca apprécier canke wumvise ikintu canke wimagine ikintu ubwo nyene, hama kenshi le désir il est irrésistible. Tandis que burya besoin uzorabe urashobora kumara iminsi ushaka nko gusiga inzara nk'akarorero, hanyuma ukabona yuko nta mahera ufise y'inzara canke si priorité canke nta mwanya, donc uraharura vyinshi, wumva ushaka gusa neza inzara, mugabo waraba umwanya ufise, waraba amahera ufise, waraba ibintu bitandukanye, ama programme ufise, ukabona yuko umwanya uza kumara usiga inzara nta ufise. Bisigura iki?
urashobora kuba ufise amahera yavyo mugakora ata mwanya ufise ukavuga uti nzozisiga ejo. Wumvise le besoin irashobora kurindirwa, le besoin irashobora gupangirwa kuko kuri wewe besoin no gusiga izara ukumva kusa neza. Rero konsa neza uyu munsi vendredi ni sawa, mugako uyu munsi après-midi mbona ntafise umwanya nzosa neza ejo samedi, nzosa neza hirya y'ejo dimanche. Birapangirwa biraharurirwa mugabo désir nturyama ntusinzira. Donc kandi si n'ibintu nabonye juste tujya tuzara iyo wadusigiye nangahe nagiye programme zose zahagaze. Rero kenshi umuntu ushaka kugira asha kugira ngo umenye yuko usunitswe na besoin canke na désir, uzobona yuko désir ibaye irrésistible kandi uzobona yuko désir ça vient de nulle part kandi kiragupressa ukuntu wumva kigupressa. Hama ikindi no kwibira kabanga uko désir gushira ku iyo pression ni nako umunezero wayo umeze uko nyene. Yo vyagupresheje gose kubironka iyo verno hejeje kwishira ku nzara washaka kubona ko ari bibi. Yo ako kanya nyene ukaca usanga inyuma y'indwi zibiri urabikuyeko ugakubita pression yo kusigira igisuko ukagenda ukicara umunsi wose 17h bahejeje kugusuka wabiraba abantu babisukura inyuma y'iminsi ibiri. yego kubera iki c'était un désir mugabo ya besoin yaja kwishura ku kibazo kanaka igushitse ko d'abord uraraba ukumva wow ndaryohewe ica kintu uzogikoresha uzokimarana kabiri donc kizogufasha. Mama we kigusiga mu yandi majambo besoin watubwiye ati désir irrésistible urumvugiye na pression ngaho nyene. Hari n'igihe ufata ukagurana ufite ice nibona je genda ugigisha nibona urumva hari n'igihe gufata ukaca ugira ngaho nyene. Hari n'igihe ucusaba umuntu ari impande yawe ndagusabye sha impaka 20,000 vraiment urabizi ko ntashaka kukabura ejo nzoba ndakaguhaye ukaca ujya no mu ideni vraiment atagahunda wari ufise. Yesuwe en fait désir ifatanye na satisfaction. Uhejeje gusatisfeza désir ni piu. Okay. Umunezero waraho nyene uraheze. Mugabo iyo uhejeje gusatisfeza un besoin ni kintu ushobora kwinjoyinga umwanya muremure kuko nawe ubwawe urumva ukiryoherewe ukira kandi cishuye ku kibazo wari ufise wari umaze imisi wifuza ico kintu rero kugishikako nakaruhuko. Tandis que désir wa muntu ndacaza ukivuga désir ngaha hari ibintu bigisasije inganda ngaha anye mu bagore n'abakobwa asha mana yanje tuvure muganga sishaka kuvuga désir nibagire shopping en ligne. Shopping en ligne bya bindi tugura ku ma telefone biguma bipasa. Ubu rero abantu bose babikoramwo alafa pasi umuntu yigeze kumbira ngo hewe ngene je nataye n'amafaranga yanje ngo haje ugo rurato ngo nkakiyabonasha ngo bacangurira ngo dondomeneke ndakuri ndukuri franchement kwifoto karato gato vraiment ije rero Yesu we wamengo nizijya kamazi twara amakonteneri atanye imizigo naratweza abwira ati none ukijana he urumva ngo naco nari nkene kandi afise ibirato byinshi bimwe yopanga no mu kabati kagira agabati 1 akabati 2. Rero nisho kuvuga désir ngo twibagire shopping en ligne tubwira ukungene ibintu byo kugura en ligne ku ma stati ku ma WhatsApp vyinfluence ama habitude yacu yo gukonsoma na budget zacu. Uri kuracumva nyene nakivuze ntabantu ufashe kugira impact yavyo kuri budget wari usanzwe ufise. Akavuze neza shopping en ligne abantu mudufasha cyane shopping en ligne turabakunda kandi turabashimbiye kandi naje ndabashorera cyane turanabashorera ariko kandi ndabasavye muze kugira ama commentaire mutwongerereze uko tubona ibintu uko tuvyumva kandi bakunzi bo kukanti muze gushavura ngo ariko avuga nga turayikunda shopping en ligne muri akabaho iranadufasha turashaka ko ibintu byose tubikora mu rutonde kandi tubikora mu bwenge. Yego rero uri kuraraba ahanini shopping en ligne idukora nga mu bwenge. Hama ni waraba shopping en ligne dukora kuri ya ama emotion. Ica gatatu shopping en ligne
ivyura muri twebwe désir. Ko turavuga besoin na désir. Sinari kuyisiga désir niwe ivuga tutavuze shopping. Ugiye kuraba ni gake iza ireponda kuri besoin. Kenshi donavuze birashikika reponda kuri besoin. Nico ituma nabashimiye cyane abadufashamo tukoroherwa. Mugabo ni waja no kuraba cyane uzosanga hari ikindi gice shopping ari idukora kuri ya madésir. Uti gute? Ikintu ca mbere ijya foto ntifatwa na appareil yari yose. Kajya foto barayikora. Mu yandi majambo ntiri réel. Igituma itari réel ni kubera nzi hariho abavuga yuko agituma gasanga kimushikiri si cakindi. None n'uwumva uwo mugenzi wanje yasanze aguze. No kuvuga wewe wakimucugira ya désir uti aka kantu ntakaronse ntibishoboka. Ahubwo ndacerekana ico kirato bakibona. Kagushikira. Urumva? Kagushikira ukavuga uti nukuri oya siki natumye wumvise ntiwagitumye kubera bezo kuko yiza kuba bezo wacugikunda ko caba cishuye ikibazo muga kwera wagitumye par désir ntiwabaye asuvi nticabaye cakindi iyindi kibazo kiri kuri shopping aline kenshi uzorabe nimba bagira berekana ikanzu berekana yambaye umuntu si umuntu wari we wese uzobirabe hariho kategori y'abantu wa wunda yambaye ubona ko aberewe none rero no kuvuga iki jewe nuguruye statue nkayibona iyo kanzu mwisanzwe sinayiguze kubera d'abord nashimye kanzu bwayo mu mutwe nibonye nambaye ya kanzu sana wa muntu ayambaye reka kudutevesha kaca nibona yuko ninagenda mu rubanza ninaja gusenga nambaye ijya kanzu nambaye kijya kirato nambaye ijya nzoba nsa n'ujya muntu yego ninagura ijya tapi nkayisasa muri sari wanje hazoba hasa kurya yego muga nkaca nibagirike uzoraba ijya tapi mu kuyifotora bayifotora hariho hose okay ntibayifotorera hariho hose kuko itegerezwa gusa ukuntu bituma ndayifuza kuko niyo yifotorera hariho sinza kwishima muga rero ya salo yanje mbega irafitaniye ishusho na hahandi bayifotorera nico gituma itapi yansu ishobora kuba ari nziza mugabo je nayisasa nkaca ndaba ya foto nkaca ndaba hishashe ni ibintu bibiri bidasa kikaca kibi kibazo rero shopping ari utabaye maso irashaka kukugurisha ibintu atari kubera wari ubikeneye tuca tuja muri yama asha inutile bashaka kugira des achats inutiles kubera ikintu juste waca apprécier wagishimye wagikunze gisa neza ukaca wumva yuko nawe wo kigura ukacambara cyangwa ukagishira ahantu cyangwa ukagitereka ahantu kizosa kwa kundi hama rero impact kuri ya budget ni yayo nukubera nimba nari mfise budget y'ikintu ABCD yego erega ico kintu mwibuke yuko je sinzi abandi ngira barabashikira mbwa kenshi uburi kuraraba amastat ukacubona ikanzu ukacuyituma uri kuraba amastat ukacubona ikirato ukacugituma aha woraba hariya muri vya bintu vyanje nta kirato canditseyo ntaco nari nkeneye nakiguze kwa ndakibonye en ligne rero ya impact sur le budget bihejeje kuboneka kubera ya maherana yakuye mu yoguzi kindi ndayafexe mukindi kandi ikintu cari prioritaire voilà hari ikintu gihora kintwenza ibirato kenshi en ligne muzorabe mpora mbona hariho vyinshi babifotora vyambaye umuntu yambaye agashevier kukugura gosha reka tugashireka ahubwo kadugashireko rero je harigihe umenga notuma nkaco ndabwira nti ni mu mpane twose kuko nibaza ko burya bwiza ndakibonana harimo n'akajya gapantaro yambaye harimo n'akajya gashevier tout fait nombre c'est pas pour rien rero nakazara gasize neza kari n'utuzara dusize neza donc urumva ni tugire ico kintu nico gituma ni vyiza iyo umuntu nkubagiye gushonesha ku mutayero ntafi vyashonesheje arashonesha ibiza kumubera uri kuragura amakuru ntupfa couleur uguze hari gihe uvuga uti kubera po yanje isa gutya kameme ifoko ngura gacouleur gasa gutya rero nukuri nibaza yuko ifoko tumenya yuko les shopping arinye zigira impact ku mabuje yacu hama deux fois ziradushira no mu maasha adakenewe rero ni vyiza yuko imbere yuko ngura ikintu en ligne mbanje kuraba mbega ndagikeneye kiza kwishura kuri besoin iyi hama ndagitegurire apana ko yanayibonye ndakigura kubera nagitegure ko yandagikeneye
ugiye kugura kubera ukibonye kica kigushikira ukaca utuma ikindi ugatuma ikindi hama uhejeje gutumika ukaca ubona ikindi iyo ntumikima kubera ubu nyene mpejeje kuraba stati hajya nca mbona iyindi hariya nkaca mbona iyindi hari donc urumva bizoherera nico gituma ikizomfasha muri jewe nuko kuzomenya ico nkeneye vy'ukuri niho ninabona nakandi ga stati nta mutima uzosimba ubu naho ga Madame Louise uhari na strategy zinshi jewe urabona ko turabakunzi kweri mfata nka kwandikira ngo aka kantu vraiment ko gucika wakira uzo burandiha urumva kandi nkanakikuzanira ngo cashitse n'ukuri ngo ndakakuzanira kuyo kagapo kawe ngo nuko nugize nkace ndakikuzanira ko ukanga umugenzi ukabura ingene waho umuca ako kantu cukakemura gute jewe rero c'est clair d'abord tufate n'agasakoshi uranza n'ukuri ntiko gucika twara uzompa amahera ntahubwo reka nzokuzanira amahera ninasanga kancitse nzohasanga kandi eko tugaye business egura cari kuradandaza hama kandi plus bifata umwanya plus haza bishasha plus haza vyiza rero jewe n'ukuri principe mfise hakonja kuri hideni y'ikintu nambaye noja kugura ico nambara kuko ibaze waraguze impuzu hanyuma urayambaye donc ntumbaze naho yo bidashaje uciye ku musumari urayitabuye uciye uja kuriha amahera impuzu yatabutse yego deja winjiye usanga y'izindi zishashe yego urashobora kuca utahana iyo deni yico bandabisha abantu muze kutubwira ukuri vraiment mutugire amakomante n'abagira shopping arinye urabe ko ata muntu yaje kukuriha ideni aca atahana irindi yego catehana nakandi niko sangayo akantu karenze mugaje nibaza nabonye nabaza kutubwira ndizera neza yuko ufise iyo business vyari biryoshe bakurishe ukagira umukiriya muvana kakakuriya kugira nawe urangura ibindi nawe udandaze nawe utera imbere mugabo umukiriya agufitira 500,000 akaca kuzanira 200 akaca twara ikindi ca 150 ntiyakurishe muri make rero numva umenga ndiko ndadandaza bien sûr ega marketing nayo irakenewe mugabo nahacu ho kumenya aba boundaries twubaka tukavuga tuti ntushira mu ideni inutile ridakenewe ni ciza cyane kandi n'ukuri ni ciza nakibonye ni ciza cyane nimba utagira ukingabire gitwara zoza kukigura ninaronka amahera hazo hari ikindi kintu ciza yego hama wose ndashaka kuzokigura ndanagikeneye kurusha tumira mate tubandanye akasaut waje hageze akasaut waje hageze ubaheza ukarara neza muri akasaut amazu meza ku giciro ciza muri akasaut iterambere n'iryo shingiro ryacu iterambere n'iryo shingiro ryacu Acacia Wood iwanje ni iwanje heza shaka wongere ko umenye kugira information hamwe no gukora kwiyo information kuyimenya no kugira ico uyikozeko ni ibintu bibiri bidasa wino akorero ni vyiza kumenya umuntu asuka neza yego ni vyiza kumenya restaurant nziza wosohokeramo ukanamenya ibiciro vyaho ni vyiza kumenya umuntu adandaza ibineza ni vyiza kumenya usiga inzara neza canke ukamenya ubwoko bw'ama vernis ayari original na yari pirate ukamenya ibiciro bikoregwako ni vyiza ko izo information zose ego nta mubebe mfise mugabo nkamenya nakaradandaza impuzu kandi nziza z'ababebe hama azigurisha gutya wanashaka zirangura ngaha aho hose ndacari hehe muri information ninakenera ama immeuble yo mu nzu ninakenera ivyo ibikoresho vyo mu nzu ni vyiza komenya iriya magaza niri barabifise nkagira ide y'ibiciro mugabo rero kuba namenye yuko nakadandaza ibirato vyiza akura ngaha ku maheraya ntibisigura ko ncangura ibirato information no acting yego iyo information ndayifise iri clair umunsi rero nzosanga nkeneye ikirato zocavuga
urazi ko naka bibadandaza mbe shaka ikirato ciki cha sport naka ntafise vya sport par contre naka afise vya sport mbega naka bigurisha gute hari umenga wavyumvise ndafise ama comparaison ndafise ama information mwico gihe nzoca ngenda kwa wa muntu wumvise peut-être yagize publicité peut-être yagize statut en ligne donc narabibonye naramuganirije naramenya ama information rero umwanya urashitsa aho ndabikeneye cagihe nabibona sinari ndabikeneye mugabo narabibitse harageze igihe rero ndabikeneye nca ngenda yego carageze umugenzi wanje arabikeneye ariko arabirondera ndamubwira nti rabira ngaha c'est fini rero ibintu vyose bije umuntu aje kutubwira ikintu umuntu aje kutwereka ikintu ntibisigura ngo tusha tugira ico tubikozeko oya arakoze cyane arampaye information arampaye kumenya umunsi rena gikeneye nzoca ngenda yego abakunzi bo kukayi bagira ama shopping en ligne ntibambe bafise amantuze ama shop en ligne ntibave biyumvira ko turiko turabagwanya oya ahubwo muri akabaho nyine muze muraduha ama information kandi turabashorera barabizi je barabizi sindabadondagure keke urabizi keke arabizi cyane namushimire aramfasha donc il faut kwiyumvira kuri épargne ariko kandi épargne ntibe iyo uzoshiramo ya mahera wabuzi yushira ko ni warindira kwishiramo amahera wabuzi yoshira nta mahera uzoronka uburi yushira. Okay. Ubu rero mu majambo make ako kantu kazanya akantu ka épargne mwari mwakatubwiye muri gestion financière gatereko rero aha uriko uraplanifya ama objectif uzoshikira uriyumvira ama strategie yo kuyashikira nimba ari urudandazo ushaka kugira canke ushaka gukuza urudandazwa rwawe urakeneye ama strategie zo gushikana kuduza kwa rudandazo mugabo kandi hariho aya ma dépenses ya buri munsi uriko urategura warukwiye kwinjira mu kwezi wamaze kugutegurira budget nukuvuga iki urafise l'idée y'amahera ya transport urafise amahera y'ukuriha inzu nimba uyipanze urafise amahera y'ukuriha nimba ari amata y'abana nimba ari amashure y'abana nimba ari amazi hariho ibi bintu ata kibazo cabaye ufise amahera warukwiye kumenya ati aya ndakuyemo les charges fixes kandi ni charge obligatoire yego kuko kuriha inzu y'umuntu c'est obligatoire nabo mfyina tandis que kuja kunywa icayi kuri Kiriri Garden nta obligation irimwo nukuvuga rero ukwiye kugira par ordre prioritaire ivyibanze ibinyamukuru ibidahara ibitabura ukwiye kubigira liste ya mbere kuva 1 2 3 gushika ivyo rero ni ivyaha nzofungura ya nzo kwideplacer muraya vya bintu turiha ku kwezi donc utarishe ni deni canke iki ivyo vyose ukabikora aho no kuvuga mvuze nko gufungura ni budget estimatif kubera urashobora kuzoronka abashitsi uzobafungurira uzoca uvuga ngo urumva ngo sinari ngo na budgetije ngo kuzimana abashitsi ngo rero ngo sindabazimana donc muga quand même il faut kugira idée kubera ni wagira idée ya 300,000 mu kwezi ukacukoresha 350,000 uzoca ubona ukwezi gukwirikira aho ushikana ni wagira budget ya 300,000 ugakoresha 250,000 naho nyene ni sawa mugabo il faut yuko ugira iyo ego ntitwinjira hano twuvumenga turaboshe nzoca mbanza kugira ngo ntumifanta ku boutique nzoca nja gusoma liste kugira ngo oya kamera nimba umwana ni yasaba imbombo nzoca nsoma liste nimba umugenza mbwiye nzoca nsoma oya mugabo kameme nivyampiyo ide hariho umugenza zombwiye ati tuje kunywa icayi Kiriri Garden kubera mfise ya ide nkambwiye ntoya reka tugende le mois prochain kuko niho nabiteguye canke niho ntaragira budget yaho bigukura mu kugira ama dépenses manini atari ngombwa muri uwo mwanya naho rero uhejeje iyo liste iri obligatoire ucugaruka kuri ya liste inovugira secondaire ni ya yindi yo gusohoka Kiriri Garden kwanda ashaka kubona ko bitakunze ko nja Kiriri Garden kubera ikintu canja handi
simvuga handi kugira ntibumve umenga bari musi ya mugandi sur yuko hariho un restaurant nonywa mwicayi ifise igiciro kiri musi ya Kiriri Garden. Rero objectif ko ari gucisha kayaga mu mutwe nkanywa gacayi. Ko kanse hari yari kanda kanywe ngaha. Sinzi kucumva. Rero biradufasha kwa juste. Mugare riki kintu ca epargne. Wavuze uti mbega sigaye. Ubwa mbere jewe epargne no hanura umuntu kuyishira muri bimwe vya mbere. Ona ngize ngo inzu ndayirihaye. Epargne ndayirihaye. Kugira nimba ndonka umushahara ndawuronse. Mbwa vyihuta. Mu vyibanze. D'abord hariho amahera nimba mvuga nti ni 100 ku kwezi ndabironse nshashira hehe epargne. Ndiko ndagira ya ma dépenses ari obligatoire nshashiramo ya epargne. Mugabo rero na twaduhera tugiye turasigara twaduhera ndonse ntari napangiye reka menda duterera hariya kugira nzodutore naduharuriye nadupangiye bica binkura kwinjira muri ya ma dépenses ari inutile canke ari poussé par des désirs zitari utile. Ica kabiri epargne iraza kumfasha iki? Epargne iraza kumfasha ico mvuze yuko tutagura ibintu tudakeneye. Epargne irafasha kutagenda n'amahera adakenewe mu isakoshi. Bona iyo sakoshi yawe irimo 500,000. Hama ukabuzi yuko uyu munsi uza guhitana umukate gusa. Biroroshe ko ucitana vya vyamwe navuga. Biroroshe ko ucugura ikirato. Wabonye kuri stat. Biroroshe ko uravyumva. Kubera iki amahera ariyo kandi amahera ntaco nateguye akora. Sico kimwe nuko amafise 500,000 mvuga ngira nje kuri Haminervare nce nca kuri hinzu nce urabivyumva. Mugabo mwico gihe amahera arunzaho ntaco mfise akora. Nza kugura kiriya na kiriya na kiriya na kiriya. Shitse muhira nsanga vya bintu yabaye des dépenses inutiles. Rero epargne iraza gutuma ntagendana amafaranga menshi mu isakoshi atagira ico akora. Nukuvuga nca ndayashira hehe muri epargne. Hanyuma akazoca mfasha rero kugira ibintu niyumviriyeko. Kuko hazogera n'igihe ndiko ndaplanifya nk'ukwezi gukurikira mbona ko ntakwijije. Nkaca nibuka yuko oriyo yuko epargne 100,000 naronse 300,000. Acavuga nti reka nkore y'ijana kugira ngo nshobore ku kwezi. Hama epargne pamira dufasha ama imprévu. Hariho ama imprévu adushikira kandi tudashobora kwirengagiza. Nakarorero uragwaye. Nta assurance ufise. Utegerezwa kwivuza. Utegerezwa kugura umuti. Cene umuntu wawe agwaye niki ni utegerezwa kumuvuza. Ayo mahera mu gihe wagize kaka epargne azoca gufasha kucu yatora ukaca usanga ubuzima bwawe burarabandanije utarushe kandi wakoze ivyo wategerezwa gukora. Rero twumve yuko epargne simpa kuba ufise ibifaranga vyinshi, simpa kuba ufise ayarenga ko menshi, namwe uvuga uti ntegerezwa kuyabika kugira ngo ngire intega bizoza ryari ntahonze. Muga birashobora kuza. Ishobora kuba atari ingwara, gashobora ari umwana akitsa agafete cyangwa ugashaka kugenda kuramutsa umugenzi. Hariho utuntu butateguye. Hariyo na opportunité iza ukavuga ati yo mana ugasanga n'umuntu ariko arahombesha akantu kandi wari waripfujije ako kabesoin. Mugabo kubera uburyo butari bugukundi ukavuga ati kanzobe ndarindira ugasanga ariko aragahombesha kandi kakiri gashasha aca wikora kuri ya epargne yawe. Rero ntitwiyumvire ngo epargne ngo ntimaka turonka amahera menshi oya nukuri naho yoba 2000 yabike nayo bazibanze nzohore ndayashiramo. Ni ubwoko bubiri. Hariho yandi wagize nka dépense obligatoire ayo urayashira apa. Muga rero hariho yandi naronka ntagira ico akora. Ori yuko yagendana mu isakoshi, ori yuko yagumiza ngaha reka ndayashire hariya. Nzoyakurayo nayiyumviriye. Hama epargne irarinda amadeni. Wavuze turashaka kubona ka opportunité. Mu gihe ndakabonye ntagize aka epargne canza kugurana naga ntiza amahera nzoyagusubiza ukabaho ufise umutima uri hejuru uvuga ati bahava banyishuza umwanya n'umwanya kandi wari gushobora kugira kuyabika intega bizoza. Epargne n'intega bizoza ndayibutse ngene bavyita. Gusaba ideni si bibi. Twaravuze mu kiganiro twavuze ko hariho amadeni ari nkenegwa, hariho amadeni utokwirenganya, hariho amadeni y'ikimazi. Donc
gusaba ideni si bibi muga gusaba ideni utaharuriye gusaba ideni ataco rigusigira si vyiza yego rero ntuze épargne iraturinda ideni iraturinda ama dépenses inutiles iradufasha kwiyumvira kabiri mu kudepensa iratubera backup iyo twagize mu bibazo kumbure tuzohamagara abo muri banke baze banadusigurire akamaro ko bakenyezi ko kwepanya batubwire nimba igituma batabisaba ngo baze babivuge sinzi igituma ngira nti Pam Channel TV ntibariko barumva ko tubakeneye ko baza gusigurira abakenyezi autonomisation des jeunes et des femmes bantu bo mu mabanki turabakeneye muri Pam Channel TV kukayi muze mudusigurire munatubwire nimba hariho uburyo bwo koroherezwa ku badamu kubera hari ukuntu twishizemo ko nyene ku bintu bya banki ari ibintu by'abagabo twakeneye abantu bo muri banki baza bakadusigurira kuvyerekeye épargne mukaza kutwigisha urumva mukaza kandi no t'en fais pas kwepanya simpaka wepanya muri banki yumvire nk'umuntu yaguze aga parcelle quelque part il y a nka 2 ans uyu munsi ajyamye kugahiye nibaza ko yipanze neza rero hariho ibintu ama immobilier hariho ibintu byinshi bishobora kugufasha kubika ibintu byawe kuko ndibaza yuko nimba waguze aga parcelle ntuzoja kugurisha parcelle kugira ugura ikirato canke ntuzoja kugurisha parcelle kugira ugira umunsi mukuru ufete anniversaire canke muduge ruguru n'abagenzi bawe vyo nibaza yuko ata muntu yogurisha parcelle kugira akora ico kintu kigoye mugaba amahera ari mu isakoshi tuca tuduga tukamara weekend hama tukamanuka neza cyane ukabagata rero urumva ivyo kwepanyamo ni vyinshi ifo kwiyumvira ahantu kameme uplace amahera yawe akaduza valeur ariko kandi akanakurinda kuya dépenser inutilement voilà ndagushimire madame Louise uduhaye umuco wakoze kutuvura wakoze kudufasha nizera neza yuko mu kiganiro kindi tuzoguhamagara tuzokubwira ati kandi aziko hariyo na benshi baza kwa abariko baradukurikira bazovuga ati naravuye ngaha shika ngaha ego rero ndabashimire cyane gose Imana ibahezagire ababandanya bapartage ibiganiro byacu bagira ama commentaire ntimwibagire guys kwiyabona ufyonde kajya gakengeri hamurangije wandike ukoresha igifaransa wandike tout cyangwa ishongereza wandike all ufyonde kugira ngo uzohora ubona ibiganiro byacu ku munsi bigiyeko nizere ko kino kiganiro kizobafasha cyane jewe camfashije ubwanje nizere nawe abahora bavuga ngo ibiganiro ngo barabikungo byo kukaye ngo baragikunda ngo vya Pam Channel TV kugikunda ego ndavyumva mugabo kukiraba ukacisangiza wenyene twariza amatampera guys mera nk'abasange partage abandi gishire kuri statut wandika icagufashije munsi rungika muri za groupe nk'iki kiganiro kizofasha abakobwa n'abadamu abagabo twabaye turabinuvye gatoyi kubera atafanta orange banguri bien sûr nukuri ugende muri za groupe z'abamama za zindi z'abadamu zimwe twishinga kuvuga ngo waraye neza ngo umeze neza ngo biki urungikemwo kino kirashobora gufasha umudamu umwe canke babiri bipfujije yuko iki kintu bariko bariyumvira ingene bogikemura urumva urungike kuri statut urungike kuri ntozeya kirungike kuri Instagram kirungikira abagenzi inshuti n'abagenzi ntaco bigutwaye kukiraba gusa ngo ndakunda ibiganiro vya Pam Channel TV ntibihagije mugabo gisangiza abandi mera nk'abasange vraiment twe tumeze bon Imana bayezagire rero ndamushimire cyane Madame Louise kaninze ko nitwasura kubahamagara muzodutera agateka mukagaruka cyane gose muhezagirwe rero naho ubutaha nk'aya mango peace and love shalom